munsi rero hoba gusubiza amaso inyuma tukaraba icyatumye ubwa mbere Dr Ndadaye nabo bagendanye bavuga ati turakwiye kwinjira mu Burundi bushasha, Uburundi buhagaze kwiyubahiriza ry'agateka kazina muntu, Uburundi buhagaze ku ntwaro nziza, ku ntwaro ibereye mu butunzi na politiki. Tugasubira inyuma kandi tukaraba inyuma y'urupfu rwa Dr Ndadaye amabi igihugu cabonye, ahagaze ku kutemera ingendo ya demokarasi, ahagaze ku kutemera kubahiriza agateka kazina muntu. Hanyuma tukaraba ibintu vyiza vyagiye biraba, abarundi bagiye barahurizako nk'amasezerano yarusha aho bemeye kubana, ibwirizwa shingiro ryatowe mu 2005, ibwirizwa shingiro ryatowe mu 2018, akaba yose yabaye amabwirizwa shingiro yagaruka kuri iyo ngendo ya demokarasi. Ivyifuzo vya Ndadaye abarundi baracabifise, n'indongozi z'igihugu zirabigarukako, ariko nta woreka kuvuga yuko cyane bigarukwako mu majambo abantu bakabihurizako yuko ari byo biteza kugenga igihugu, ariko mu ngiro ugasanga hariho udutosi tuza turaza by'ukuri ubona yuko tutaja muri iyo ngendo ya demokarasi, muri iyo ngendo y'Uburundi bushasha Ndadaye yari yipfuje. Hanyuma uno munsi tukagerageza kubona yuko ataterambere rishobora kuvugwa hatariho iyo demokarasi, hatariho kubahiriza agateka kazina muntu, hatariho intwari ibereye, haba muri politiki haba mu by'ubutunzi. Amahoro na demokarasi niryo shinge giterambere. Abarundi uno munsi barahuriza yuko inzego zitegerezwa kujaho, zitegerezwa kuba zatowe n'abene igihugu. Ni ikintu gikomeye, ni intambwe ikomeye, kandi ntawo bideha, turabikesha urugamba Dr Ndadaye n'abandi bari kumwe muri urwo rugamba rwa demokarasi, turabikesha abo bantu n'umugambwe wabo Sahwanya-FRODEBU.